hariho umugore amaze imisi ndondera umva nawe yararose umwanya kubera ko ubundi yaragize hari habaye ikindi kintu accident y'abana yashika ngira ngo nyene natahanye umva papa ikintu cya mbere yavuga ngo umwana wanje aragiye neve agiye gukora konkuru nanje mfise inda mu nyuma yagiye kumva ko bumva ko mfise inda ndipimisha je nyene nditwara muganga nipimishije ko acagenda bibwira muyomba wanje. Buja Today TV mwiriwe mwaramutse bwakeye bara naho herereye ni Simon Proband kana matu kumwe na Nyama Comedian no umuntu aduha amasanamu ameze neza cyane ndakubwira ati umwaka musheshe wa 2022 byiza kuri wewe wese uri kudukurikirana ndakwibusha gukora subscribe na notification kugira ubandabona amakuru ali update kuri Buja Today TV ndi kumwe ni nkumi nibaza kari nkumi vraiment yusumu mama ni nkumi ndi kumwe ni nkumi ikina filme muri Rukundo TV Burundi ni bon urakomeye cyane nyene ndakomeye vraiment ndashima ugura bahari kugira abakunzi bacu babone neza ni jaja muri Rukundo kuva muri Rukundo TV Burundi ndakuramuza ndanakwifuriza no mwaka mushasha wa 2020 muragize neza cyane kandi tusangire twese n'abandi bose mwaka mushasha mwiza jaja n'ubwa mbere dukoranye ikiganiro uri wenyine twereka ko ari ikiganiro kumwe na Sami uyu munsi tugira tuganire by'ukuri abakunzi ba Buja TV kwanza nakunze ba filme ndundi bamenye ati jaja ninde jaja ni Tuyisenge Jacqueline kwanza mu bisanzwe n'ubwo bavuga jaja ni Tuyisenge Jacqueline me banyita jaja kanshi jaja ndumukinyi wa filme ngira nkakina comedy rimwe rimwe bibaye ngombwa n'umumama kandi afise umwana umwe kutwega gakangu ndiko narinzi ko jaja sanzwe ari nkumi ni na mama Darcy umva mama Dani Darcy jaja kwa sasa ni bon ni jaja sanzwe abana n'umugabo canke byarashitse ufise umwana cyangwa mugabo mu bana byarashitse nyene tu nta mugabo tubana jewe nyene jaja n'umwana ufuza kuzo kubaka ryari basi kubaka zemewe n'amategeko ndavuga mariage ntabyo nzi vraiment sinzi gihe ariko gusa bibaye Imana ibikunze vraiment urazi ko atamuntu numwe byanka nta n'umuntu numwe atifuza kugira mariage nta muntu numwe atifuza kubaka gusa bipfa kwanka nyene tu umuntu akaburi wo bubakana cyane waramubuze wewe no sikuvuga ngo naramubuze sindihebura ngo mvuga ati naramubuze gusa ariko ntibiragira basi ndero nko tubihurizako ni kuvuga buri singo mama nta n'uwo muri mu rukundo ahari afite kuba mu rukundo sinzi ukuntu bava ndabivuga ngo sinzi kuba mu rukundo ni gukundana nyene tubisanzwe nka kujya ko bashusha ndavuga nyene gukundana kujya muri fiançailles basi cyangwa un couple turabyitirana kuba un couple ni kuvuga ngo nk'umuntu muba mukundana mutegura kubana ndavuga ivyo nyene basi sindashira ko akora ni kuvuga ushaka kuri muri rukundo ariko ukaba utarashira ko akoro shobora kuba ndiko ndategura kubibamo ariko ntarabibamo jaja hari kuntu usanga abakobwa bashikiwe nico kintu cyo ndavuga kuvyarira muhira nibyo vyagushikiye ndibaza tubwire vyagenze gute nibaza ko ari bisanzwe kuko intahe yawe ishobora kubaka ujya muntu wundi cyangwa umwigeme wundi akirinda kunuko byashikiye nkuko bishikira abandi ndiko mvuga wewe abo bandi bareke ndiko nako ndavuga byarashikiye nyene ni accident birabaho hama ndatwarinda twanyene kujya nyene ndavyara nta bindi ndabandanya ishure tu
Yeah. ndashaka mvutubwira ati jewe byatanguye uko dukundana n'umuhungu bigenda uku gushika ndatwara inda muhira bavyakiye uku mu kibano bavyakiye uku naje niyumvise ukuntu ico kintu cinshikiye nico shaka muri make. Okay, musanzwe je ndavuga gute afite narakundana n'umuntu aragenda hanze kurondera ubuzima hama mu nyuma kujya kuntu umuntu muba mu gushwana tubishika dukundana kujya kuntu mukundana bishika mukagira nk'akantu mupfa turashwana turafika ikintu nyene tugusari bisanzwe nyene kujya nyene ni hahandi nyene ubwa adolescent nyene ndavuga abakobwa baba bashushe sinzi hari umugera bazi bisandondera umva nawe yararose umwanya kubera ko ubundi yaragize hari habaye ikindi kintu hama cha turakundana nawe turagumana nyene ndavuga turakundana nk'amezi abiri mbe amezi abiri yarakwiye sinibazi ko amezi abiri yakwiye ni nk'ukwezi n'iminsi accident abana yashika ngira ngo nyene natahanye navyaki vyarambabaje cyane nta muntu n'umwe vyigera biryohera atwaye inda cyo gihe nigawe ikiyemene n'ingiye nevem ndavyibuka nari narenganye na mukuru wanje mu mashuri kwanza mukuru wanje nari namaze kumurengana umva papa ikintu cya mbere yavuga ngo umwana wanje ragiye nevem agiye gukora konkuru nanje fisinda agiye akambwiye ati jaje uzoshaka hose je nzo gutwara aho uzoshaka hose kuyiga nzo uzoshaka byose nzo bigukorera nyene gusa umva nanje nari fisinda aho ntiworeka kubabara umvise nk'umuvyeyi wawe ariko aravuga uko mu nyuma yagiye kumva ko bumva ko mfisinda batarabimenya kwanza bakibikekeranya buke ndavuga ati je kweri wapsinze niho ndaca mvuga ati ndavuga ivyo bari byo cyangwa se byo kora abantu bakuze baratangura kuvuga amajambo bonye n'ubwabo baratangura kubivuga amajambo yabo hama ntarajya kwa muganga ndipimisha je nyene nditwara muganga nipimishije ko acagenda bibwira muyomba wanje arabimubwira bari basanzwe bazina mva yene afite ari umwana ibyo navyo nari nzi neza jewe nefse 17 twabana na pharmacie ngenda ku pharmacie alamenda ngo ntavyo ushobora kuva ko babimbwiye kuno bapima cyangwa tuwe ntavyo ushobora genda uzane ndagupimire arambesha cyandagenda nanjye ndazana arampimira cara acyambwira mukamuyomba ati nuku amfite bicabimenyekana uko mama arate barabimenya cyamvuga none ngiriki dihora mama bimenye nawe arabihora ntiyashotse abibwira ko raje abo tuvukana bari bakazi kandi na papa arakazi sana bimwe bibi rero n'indivero ne baramazi kubimenya none nkora iki cyandi cyo mokera cyanda teroka ndavuga ati jewe ngaho ubuzima biranse nta bindi rifoke ko nja kwironderera ubuzima akanye nditaramenyekana kuko je ndabizi muhira nta kintu kimwe bamfasha n'ikindi naco nkakujya ukuntu mashaka gutwara inda y'umuntu atamugambi ufise ko mwobana ko birashobora gushika mutari bwagere kure kandi ico gihe twari ko mu mishwana yo guhebana mva vyuko nyene hamagisha ndigira shikira ahantu nyene tukwa mamdogo ndahabaye n'imisi mikeyi ndava ndagitangwa kurondera ubuzima nyene gusa uko muhira barandondera barambwira asubire muhira gusa narumva afise isoni ko nogenda imbere ya papa wanje na mama wanje je mfise inda narumva nyene binteye isoni ndumva nyene vyomara amazi cyane igumiriyo nyene gusa dufate nko muhire twaba turi hagufi na hagufi nyene mugabo ariko munantende yaravuga ati reka ndagufasha yaramfasha vraiment ntiyantereranije nta kintu na kimwe nta mutima mubi nta kintu na kimwe vraiment yigeze abashiramo sinomuvuga nabi kandi yaragize neza kandi mbone nakabyo ko kumushemera umushimire kandi yaraguhemukiye guhagarika amashure mu ico kiringo. Okay, mvana n'abavyeyi barakubona nabi ni benshi bishika gusa sinakuvuga ngo no mushima kwa ntiyafashe ku nguvu nari kureka kumushimira mu gihe yoba yaramfashe ku nguvu afite nivyo twavuganye urumva yaba yaramfashe ku nguvu nari kuvuga ati nukuri warampemukiye ariko gusa n'ubwenge buke bwiwanje bwahabaye uko niko no bivuga hama nkamushimira ko yaramfashije n'abantu benshi bategwa inda nibagira ico babafasha bakabareka vraiment bakabashira mu ibarabara uko nyene ntibagire n'ikintu na kimwe agufasha ariko wowe yaragize ikintu afasha yarafashije vraiment uko ashoboye hama ndabandanya uko ndavyara mvyaye tu afite twahebanye mvyaye naragenda muhira umva kubera ko hano naba byari byoroshe mvyaye nacenze ndataha muhira cyasubira ku ishuri ndagenda muhira umva niga ntaha muri vacances ko nyene byaragenda ko nyene niko byaciye bigenda afite ubuzima bwarangoye sana
ejeje mubona afite n'ibintu byinshi nagiye ndakora kugira ngo bikunde mbeho ni ibintu byinshi nyine nje dushaka kutubwiye no kwanza ikindi cyambere je naradandaje amakara naradandaje amakara ndotse ibigori kujya mu n'abantu badandaza kwibarabara hakujya umuntu aho wamaze kwibaruka cyangwa uracafise inda fisinda afite nayo fisinda navuga ati ndondere muga nkavuga ati ukonye sinoshobora kubikora sinoshobora mvuga ndavuga ngiye gukora akazi k'ubuyaya afite nivyo nagiye je mvuga ati nzoje gukora ubuyaya basi ndabikomba me gusa baravuga ati wapi ivyo bintu bikore ndiyumvira je navyo noshobora kwanza akazi ko munzu kongora sana ndavuga ati jonye ntaje namenyereye nabyo noja gukora no nca ntagura kuzaradandaza amakara notse ibigori fisi ndafite nabona abanyeshuri ajya kwibarabara aca ninjira mu nzu nkamanza nkarira abanyeshuri mwahora mwigana abanyeshuri twara tugana kubera ko ahantu nagiye bamwe bari baje kuhiga benshi ahantu narindi umva twarabona nabajama bakanca ko ndiko ndotse ibigori ndiko ndapepe yakujya nyene umva yari ibintu nyene babibabaje ariko gusa narinjira mu nzu nkarira hama nkahora nkasubira muhira nkasubira nyene gukora kuko nyene ndabandanya ubuzima nyene buratangura ndasubira ku ishuri imana igifite amahirwe ndaja ku ishure hama no twaciye tuza guhebana kwanza kubera ko umuntu ntimushobora kubura utuntu muza murapfa nyene duto duto mu nyuma ndavuga ati vraiment ngenda bivuyemo reka ndondera ubuzima ku ruhande rwanje narakoze amakosa ndabizi gusa ariko nibisanzwe nta muntu n'umwe adakosha nivyo nyene gusa famiye irabijamo iravugana kuntu wagira ivyo byo kumuheba kwasinzi niho naciye mva hariya canja ino nyene Bujumbura urumva byose byace bigenda birakurikirana uko nyene afite sinzi ukuntu bivuga ngo ndanabiheze byagiye biragenda uko nyene gusa vraiment ubuzima bwari bugoye kandi cyane me gusa ndashima Imana aho nyine byagenze gute kugira ugaruke muhira babona umwana kugira barinde bakira icyo kintu cyagushikiye kwanza aho nyene nkiva muhira barandondeye baravuga ati ko vyabaye ntitwobireka gusa nanje nkiyumvira je ntahe muhira nindamunda nyene nkibona imbere ya papa nkuko kandi ndari meze ko nyene ntiyari bwakura naribona kandi uko zini ko ari bwahere navuga ati jewe imbere ya papa wanje na mama wanje ninda nukuri cyo kintu kiramara maje je nari nze mvyara batambonye inda kiretse mama gusa nagwaye araza kundaba araza na mamdogo uko nyene bakuru banje ko twara abana hagufa madogo sana twaba turi kumwe kandi yiga ahantu nabanyene hagufa umva nabakuru banje nayo abandi ngo papa basaza banje musaza wanje umwe yaraje yarambonye abandi bose narabanyegera nimba duhuye fisi ndumva twahurira hajya nkakati korosi fye aca ncomoka duhuye mwibarabara ndiko ngenda uko nawe uje na cyanda bahandi hantu nkwepera kugira niyo birebire aca ndengana gusa ariko mvyaye nyene byarahetse papa turabonana turavugana mbwe ati ndamushira umwana hama ndasubira twashaka kuvugana neza ibintu biragenda neza warabasabye abavyeyi bawe imbabazi ku kwaye mwakosa bakoresha nk'ukuntu bakwiyumviriye nabi cego kunzigo bagize bakimara kubona ico kintu cyo kugiye ukuntu bakuronde bakakubura narabasabye imbabazi barabizi nasabye imbabazi vraiment ndababwira bambabarire me ntibyari byoroshe giye kumbabarira urabizi nawe ntiba byoroshe biba bigoye ariko mugabo arambabariye ndamukunda mama wanje cyane kubera ko afite niyantaye na papa kandi niyantaye bose nanumwigeze antangwa ntererane kure gusa me baragira akakantu nyene kubuvye nyene kuvuga ati ibintu yakoze ntibibaho ariko mugabo twaravugana neza bibaye ngombwa narabavugisha rye nabavugisha nibanyishure ariko bakihoriza nyene tubakanga kumvugisha nyene nanda bavugisha bakanga kuvugisha ariko mugabo nyuma narabona abanefanye urakomeye ego nta kindi kintu bambaza ko nkomeye mvuze yego ni telefone yabo barikatiye ubu migenderanire imeze gute hagati yawe n'uwo mwavyaranye ubu ni musaza wanje musaza ubu ni nka musaza wanje musanze umva twaravyaye umwana ari ngaho ni hariye yumva afite umwana ashatse kuja kwa papa ngo aragenda ashatse kuza tugumane nanje aje hashaka mugatura turavugana nje hanini umwana nije mba ndamufise yoba yarashinze urugo rwiwe kandi canke nawe arasharuko no ntararongora ariko rafise umuntu bariko barabitegurana
kubera iki ikosa nk'iryo rimaze kuba mudashaka benshi birabagora ko bose bana imbabazi mu nyuma bakabandanya ubuzima cye bakabandanya urukundo baba baratanguye. Hari ikintu kimwe novuga mfite hadi umuntu mwamaze gukundana mugahebana mukabivamo mukavamo muri byo bintu by'inkondo akajya hariya nawe ukajya hariya biba biguye kugira ngo musubire kwizerana biba biguye kugira ngo musubire kumva mwoba kumwe biragora cyane. Jeje byagenze gute kugira ukundane n'umuhungu mu mezi abiri gusa muryamanye? Umva sifise n'ukuntu akomora hava ndabisigura ni n'ijya mbere nari narabikoze ryabaye iryo nyene gusa je sifise ukuntu akomora hava ndabisigura ngo ndabivuga uko nyene nta siguro nimwe aho mfise nanje hariho nk'ibintu aba yaraguhendesha yaba mu mvugo canke amafaranga canke ibintu canke akarimi gasohosa wibaze ko ari kiye kintu wewe catumye ugira intege nke ukisanga wagoye muri ico kintu? afite je n'ukuri mu bisanzwe nka jewe intege nke nagize reka ndazivuge ni benshi batabizi je intege nke nagize n'intege nke zo gutaha muhira gutaha muhira twebwe hari ukuntu 12 zigeze utinjira umva inka zitashe wewe arimenya utashe ari giti yari giti nyene bimwe bikazi ariko rero izo nizo ntege nke nagize kujya kuvuga ati ndashika muhire sangapi muhira ndibazi yondi ndaza gutaha muhira gute uba nuko nyene byagenze afite nta birebire navuga ngaho ndabihoze gusa ariko nizo ntege nke nagize mfite nagize nagomba kunyaruka gushika gusa muhira navuga ati je bana nta nashaka intege nke wagize gushikiyaho umuhungu gupropoza bigashikiye mu ryamana numva umuntu ashaka kubwira ati shaka tujyamane ariko ukabyanga ukavuga wapi kwe me gusa kujya kuntu umuntu ashaka kubivanye n'ahantu muba muri vanye n'ibiki ugasanga sinzi reka tubigeze ngaho ivyo byo kumbaza ngene byagenze abari byiza kubera inkuru yawe ishaka gufasha ujya wundi ariko arabe kiganira tarahura n'icyo kibazo cyangwa undi muvyeyi yahuye n'ingorane abavyeyi bawe bahuye nazo maze kugwa muri ico kintu niyo mpamvu babisaba yuko tuganira ukuri wumve yuko ibyagushikiye bishaka gufasha uwundi muntu ariko hari ukuntu mu Burundi usanga ibyadushikiye tudakunda kubivuga canke tudakunze kuba dushima ko vyoje habona ntabyo nashize habona n'ubundi byose afite mu byo navuze n'ibintu bike gusa nagenda avuga nta byose navuze ni makanya navuge bike si ngombwa ndavuge byose afite mvuze utuntu duke ngaho mu byo navuze ni nka bito kwanza nagenda avuga mu byashikiye nigiki gituma mvumenga umubigizi bangu ukavyibikamo oro kubisohoye byofasha abandi bantu cyangwa undi muntu ari hafi kugwa muri ico kintu waguyemo? No nje sindabivuga byose vraiment ntabyo navuga byose kubera ko bamwe baba babizi kandi umva bamwe barazi ko byagiye biragenda barabibonye tu nukuri ahonye kuba tabibonye nabo nta kundi barabibonye ku bandi barabizi sinzi nka umuntu ngena twenda ngene biba bimeze ntavyo nzi abandi barabizi kwanza nk'ubu nta muntu yovuga ngo uracamubwira ngo byabaye ku muntu kanaka ngo abigendere cyangwa ngo avyumve oya bigiye byakubaye ko byarakubayeho kandi byaraheze kandi n'ikindi sinde bihagaciye bigiye byaramaze kurengana narababaye byaraheze nafite narinjiye mu bundi buzima ngene bwo kwiyakira tuko byabaye byose. Ari abakobwa usanga barashikiye n'ingorane nk'izo uyu munsi haba abandi bahungu bifuza kuganira nawe cyangwa bakundana nawe ugasanga nk'ubu wa mukobwa yifuza kunyegeza ubuzima yaciyemo canke jisa kanyegeza ko yigeze kwibaruka cye kubyara kuri wewe isho kintu ntigifata gute canke kuri wewe ukijera gute? Mana yanje basha sinzi ko navuga me gusa umwana wiwanje nawe utamumbaza yo nje n'umuntu aje kuntongoza vraiment madame gati nje ndo mu mama ndafise umwana nico kintu cya mbere umwana wanje nirata afite ko yatabawe hari ibintu byinshi ntari gushikako atariwe iyo ntatwarinda hari ahantu henshi ntari kugera je ndabizi. Ni wageze kuba waravyaye ikintu kimwe cyoje reka ndahubwiye kuba naravyaye
vyatumye nuguruka basi mu mutwe ndamenya ngo je ndi iki, ndamenya ngo nkwiye kubaho gute, ndamenya nkwiye gukora gute kugira ngo basi umwana wanje abeho neza. Umva je ni ibintu bikengira nta kazi na kamuntu ushobora gukora kubera umwana wanje. Umva kira kintu cyose sinari kudandaza je amakara afite umuntu anzi we wabahe mbahehe uvuka hehe ntiyari kwemera ko kumbona je ndi kwanadandaza ivyo, ariko ko navuga ati shaka umwana wanje vraiment ndamuvyenzo aje ntazobe nkuko je basi no banarabayeho nkiri muto canke ibiki nibiki oya shaka beho wenyene. Numva nta kintu na kimwe ntakoze, naradandaje amakara, narokeje ibigori, nk'ivyo n'ibintu ntari gukora kandi n'ubu ndakora cyane. Ndavuga ati kugira ngo umwana wanje yige ku ishuri nziza, kugira umwana wanje yambare neza, kugira umwana wanje abeho neza, ntegezo gukora iki kugira ngo ibintu bigende neza. Jeje wavuze yuko mu rugo barabacunga cyane canke wasanga ari amategeko, ari ngo usanga zirimo amategeko akomeye, nta mukobwa ashaka kurenza igisata arataha, uwo tuzofatana n'umuhungu bizogenda ugasha usanga rero zango zirimo ayo mategeko nizo abana bashikiwe nizo ngorane. Ibibaza ko biva kukibaza yuko abavyeyi bakwiye kubana gute n'abana. Merci. Ikintu cyambere cece twebwe basha je papa na mama bambabarira ndabivuga umva baraducunga cyane cyane jewe barancunga, ariko je ndatangaza ko ni vraiment navuga byarashitse birantangaza. Umva si umwana wese tuvukana baramuncungisha agiye uvuge, umva ngiye nk'ahantu dufate naho nava mu rugo atahano na hamwe bantu baravuga ndamukije n'umuhungu kunyene ukugusa nkamuramutsa bakambona vyonyene numboye shika mbwira mama namubonye tuyi yari kumwe n'umuhungu kunukunungu, kandi ico gihe cyose nari mazi, ico gihe cyose natwari ndari maze gukundana n'umuhungu umwe gusa. Rero ni hari famille ziba zigo Evram baba bafise amategeko kamwe akaze kumwe nawe ntobikubarira, nje bari bafise amategeko menshi. Kandi ikindi naco no babwira uko kuntu baje baracunga abana cyane, ayo mategeko menshi baraha abana ajya ni yatuma nyene umuntu ashikirwa n'ingwa nafite ko kujya kuntu bawara hababutse niwanyu kujya kuntu bawara hababutse n'ukuntu baba babyitwaramo, bavuga ati ngutasha utevye ugize iki niki. Urumva kujya kuntu nivyo bituma umwana abavuga ati reka basi nyarutse niyibenge ndukuntu ko tuba wiyivye uburi ucitse ku icumu bugize iki niki, ko cyusanga niho ugiye urahura na zangorana ko ntuba wisanzura ngo uvugishe umuntu wareze kwibarabara ntibishoboka. Uvuga ati ni maka tuvuganire nk'ahantu haba hihishije kugira ngo ntibambone. Rero vraiment abantu mucunga abana sana mukarenza nukuri sivyo, ku ruhande rw'iwanje sivyo kwera nabiciyemo ndabizi. Ufatiye kuvyo wabonye ubwira abana ubwira abavyeyi bakora iki, bareke kubacunga canke base bababwira iki, babaganiriza iki, bitware gute imbere y'abana n'abana. Nicugira ko navuga abana b'abadolescente bitware gute ku bavyeyi canke muri iki kiringo ciyo myaka umwana bari muri ico kiringo cijya myaka wahuyemwo n'ivyo vyose vyagushikiye. Afite abavyeyi baraduhanura n'ukuri nta muhamwe dutumva kandi baratubwira me gusa hari abavyeyi baduhanura nabi. Si vyiza ngo umwana ngo umubwire ngo we uri iki niki ufite batwatura kwajya amajambo mabi. Urumva aza kubwira bijya bibi gusa nta kintu na kimwe ciza yigera kubwira aza gutuka wowe uri iki naraguhevye ntaki. Umva nyene abavyeyi nivyo baza babwira abana ntacu uzovamo wewe nta kintu na kimwe uragapfa wewe naraguhevye urinda naguhebeye ibarabara. Umva nivyo bintu baza batubwira. Afite ubwo guhamagara umwana ukamubwira akoze ikintu ambwira bige bintu uri kurakora vraiment ubona ari ivyo raba yene ukamworosha ukamusigurira ati ivyo nturimo bimeze kunuku oya wowe akubonye nuko nyana nuko nibo batuma n'abantu bakuvuga naye. Abatana nawe kumva umuvyeyi w'umuntu ariko yavuga ati burya ntaca azova ubundi ngo ari mama wabivuze dufata undi yava bivuga ngo wewe ngo uzovamo ikintu nashobora kubivuga kubera ko bavuga na mama we yarahevye zava gujya ko na mama we yarahevye na papa we yarahevye na nde we yarahevye cyo byumva afite n'ibintu bibi sana. Haje vraiment umwana wiwanje ayivye byo kumubwira ngo vyagenze ukungo wewe ngo naraguhevye ibikini bikoye nje ndazi ko igito gitabwe iwabo umwana wanje je yakosha ikintu rimwe kwanza n'abantu baranze je ngo ninakubiswe nta mwana wanje ndozi kubita
apana nta n'umwana w'umuntu ugiye nkoza ku ikiganza cy'iwanje. wize byinshi hari abantu usanga bakarira abana bakabakubita bakabafata bakabatuka urukiya ko uwo mukubita cyo tumubwira ati mwana ubuzima bumeze ukunuku umuhungu ntiyakubwira ukunuku uzomwishura ibintu bizokwitwara ukunuku. No gukubita kwanza dufate nko kubakubita rimwe na rimwe birakenewe mugabo si cyane nko kumufata umwana ngo uri kuramukubita ngo yavugishije umuhungu kanaka ntuzi ivyo bavuganye ububizi navyubuze ahubwo uramubwira ati kuko niyo nkwizi y'amarere. Ndabizi ko ari byo bibazo muga navyubuze ivyo bari ko baravugana ashaka kuvuga kwanza bafite ubu vyaraheze ariko kare nka kera je kwanza nkiri mutoyi bayo barakubwira ati ujya mu ngo abana akawihenze ukamuvugisha bagabwira umuntu kanaka ujya ntuzomuvugisha wenze ukamuvugisha niho haba ari kibazo gusa baraba uzovugisha baba bajya ntubavugishe umva ni ibintu bingene byuko nyane usanga ariko biba bimeze kandi baba bazi ko umuntu ushobora kumuvugisha nyane atari kubera ngo nibiki urashobora kumuvugisha kubera wenyine n'uwo bishatse gusa gukubita abana vraiment sivyo kandi si vyiza urashobora gukosora umwana guhanura umwana uti uratora inkoni ngo uri gukubita nje nta mwana apfa gukubita hohera nukwezi kandi urakora amakosa 2 3 ndakuraba kandi ndamubona bakambwe we uramubona ndamubona baranje nakubiswe inkoni zaraturuhije namambu zo kurusha abantu umva ndamubwira 1 2 3 nimba ndagukubise ni nk'ikofi rimwe ryonyene gusa sinza kukurenza ngo ndiko ndashaka ibindi biki nibiki rimwe kuba atamenyereye ndamukubita atabimenyereye ivyo bintu ntasubira gukora ico kintu acahagararika. Jeje nyuma y'ubwo buzima bwose ubu yasubiye kubana n'abavyeyi cyane. Novuga ko nasubiye kubana n'abavyeyi mugana na Jino nje ku ishure no ibujumbura nje ku ishure ndiga nahejeje uwo mwaka hama kubera ko umva ubuzinyene tumwe tuza turakora camitamo kubandanya nironderera ubuzima. Usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe? Ndandaza impuzu abadozi baraza kudushorera zose afite impuzu mba nambaye kenshi haba hari izindi zazo ku ruhande rwazo tuba tudandaza kenshi tuambara impuzu turi muri publicité nizikora hari izigurishwa masengra ariho. Dandariza he? Sindaronka ikibanza kubera byaragoranye gatoya ariko nari nakoze ndavuga ati vraiment ukwambere mbona nizotangura ariko ndakorera mu kibanza ciwanje ariko gusa byarashitse ndagwara cyamanza guhagarika nanje gukora cyane ndabihagaritse cyasubiraze rumva nasuye gutangura ariko ndavyizeye umunsi umwe nzosubira kuronka ikibanza ubu ndapostinga kuri Facebook Jay Queen inimero yanje ndayitanga ko ibiriko ucumbona yene ukunyene urakunda kubona ko nimuzi ndapostinga ndafise groupe Jaja Fashion Stylist ndayifise mbonza ndatanga link barinjiramo nkazenda barungikira ibintu baragira amakomande nkabaha tukavuga aho duhurira hama nkazibashira umva naho vuga ndazikuzanira ndakuzanira ko bishaka ndabigukorera mugabo turavugana amafaranga. Okay, Facebook avuze ni Jaja Queen. Jay Queen. Jay Queen. Okay, je kuri Jay Queen Facebook andike Jay Queen shekuro nka style zimeze neza ushano kuyadandaza nk'abazungu ujebora no ashano kugusanga ariho hose akakuzanira tu impuzu naho buri gitega ndazirungike naho buri mu Rumonge naho buri he hose ndakurungikira impuzu uyishimye ukagura ndaja kuyirungika bikagenda neza. Kandi natwe cyo tukwemeye nka Bucha Today TV ni waronka ikibanza tuzoshika ahantu ukorera twereka abakunzi bawe n'abakunzi ba Bucha Today TV ahantu ikibanza usanzwe ukoreramo. Muragize neza cyane. Zo twibutse gusa ama Jaja byagenze gute kugira nyuma bwo buzima bwose n'ubuzima ubaye mu ngamu gisagara byagenze gute kugira uze muri Rukundo TV vuge ati jewe ngiye kubandanya kandi kazi ko gukina filime muri Rukundo TV Burundi? Kwanza ubwa mbere na mbere je nakunda ibintu by'ibiganiro kugira nje muri filime narakora ibintu bya journalism nkunda kubira ibintu by'ubuganiro nyene tu hama nkakunda ko ari gihe umuntu abafise nk'ikibazo na canda bibiganiro bagiye barakora kugira ngo mbe ndiryoherwa cyangwa amafilime bakinye nk'abandirorerera uko nyene gusa cyambona duhura andi yaramamagaye nkoresha ikiganiro andi akora muri Asian TV
arandondera ambwira ati dukorane ikiganiro ndamubwira sava nta kibazo tuzokora hama turakora dukoze ico kiganiro cyo ntangura kumusaba ko yonyigisha vraiment aramfasha arambwira ati nzogufasha no kurondera akazi bibaye ngombwa sawa turakora ko ari ahantu hamwe twajana bagiye gukora nza ndamenyana n'abajya ba journaliste bagiye gukora nko duhuriye nk'ahantu nza ndabamenyana uko nyene ha Scott acambwira ati ndafise ahantu no kurangira ugira formation Scott acarahandangira muri Remix TV ndaja gukorerayo ndamara imisi ndiko ndakora hoho barakina na film n'amafilme kwa nakora bya journalisme bagakora n'amafilme canza ndabibona kujya kuntu twahura na basami na baciza ciza mugato kwajeje ikiganiro na ciza umunsi umwe sami cadurana ngene bamutumiye mu kiganiro nanje abantu baje kumukoresha nanje bari bantumiye duhuriyeho niho naca ndamusaba ko nokora carambwiye ati sawa twiko twarondera n'abantu je bashasha barigeze kubivuga ko bashaka abantu bashasha cyo giye acambwa ko twarondera abakinyi bashasha ati cuza candongera akazi ko nyene rero ko vyagenze. Uyu munsi muri Rukundo TV Burundi wari babona ariko uyu munsi kumwe nabo uri gukorana nabo ikintu shima cyane muri Rukundo TV Burundi ni cyahe? Ikintu cyambere nshima n'ukuri muri Rukundo TV hari ubumwe niba abantu bumvikana mu bisanzwe turumvikana turakorana neza uko sheje barakubwira ati ahantu uri kurakora nabi kosora icyo nicyo kintu cyambere je ndabashimira afite barakwitaho ntibarabangura umushashe bijya ndavuga ngo ibintu bikumirane bajyanye n'aba bazinanye bakujya oye ibyo bobo ntibabiraba uri umushashe uri kurakora ugakora ikintu nabi barakubwira wagiza vraiment nabihaje barakoze nabi bakubwira ati zuragira ukuntu niho uzoshobora kubimenya nivyo vyagiye biramfasha. Tujambo usanga tuvugwa ugasanga bagiye barongoye amagroupe kugira bakinishe umukobwa ukashusanga habaye mu buhumbu cyangwa nkaza kubaza ati kugira ndakuvumishe muri byo gukina mibi nibi cyisa kagusaba kuryamana canke ibindi nticagushikiye kuri wewe? No nta kigeze kinshikira kandi ikindi je mpora mbona iyo dushaka dukora film bavugira hose aho nyene iyi role mubona yo kinande turabonye rero mva ngo naka mvugize chance bakakuvuga urakina ujya ndagize chance bakamuvuga arakina sivyo ndi vraiment mpora nza numva samashika avuga ati naka ni mukine oya hari gihe bivugira ngaho nyene bonye ne bakaca bakina. Jeje tugushimire cyane nizere yuko nundi mwanya tuzo kwifuza kuganana nawe tuzere kuzoduha kanya kubwira akajambo wumva twari kukubaza utere kukavuga ariko ikintu ubona ariko kubaza ntakubajije. Oya nta kintu na kimwe vraiment. Ariko ikindi wumva ushaka kubwira abakunzi bawe cyangwa abakunzi ba filime ndundi n'abakunzi ba Rukundo TV Burundi muri rusange? Je nukuri kintu cambere na mbere nobwira abakunzi banje abakunzi ba filime ndundi abakunzi ba sinzi bamfasha ni bose cyo nababwira vraiment nuko uwo bikunze yumva ashaka kwambara neza yumva ashaka avuga ati je vraiment ndashaka style nziza azondondera ego azondondera icyo ndakimwemereye ubuze bayumva ashaka kwambara impuzu nziza igezweho shasha inga mu Burundi abantu bose batarimenyereza kwambara azondondere kugira ngo azotangure kuyambara abandi badoze barazambara yamanje kuzambara. Yeah. Gira ko nabibutsa ya Facebook ni nimero yawe kugira basheke kukuronka byoroshe. Facebook nije kwene nimero yanje urayisanga kuno nganda ashobora kuyivuga 68 88 68 88 64 34 ijaja fashion undondeye vraiment nta nukukudedaguza ndakubaza ndagufasha iki ushaka iki wowe urambwira ati shaka impunzu ndaguha amafoto nk'ibihumbi 10 y'impunzu gusa telefone yanje bayuzemo amafoto y'impunzu ego umuntu wese abayumva yashaka kunteza imbere please ndabimusavye je hanini vraiment arabe filme yongera nshorera. Yeah. Nivyo nimero mwayumvise utelefone uzana ibindi bintu aca kupa wanditse message mbwati shaka impuzu arakwishira utangoye ibindi bintu aca kupa ndakupa vraiment même gaba sim block ndakupa nka registra nimero kandi nawe ndakubitsa kwa registra nimero kugira ngo uzobona stat yanje hari umunsi nzo postinga ka impuzu ukunda
hama ukanshorera. jeje tugushimire cyane gose. Muragize neza cyane nanje ndabashimira cyane. Tubashimire namwe mwashe gukurikirana ikiganiro ndabibutsa gukora subscribe na notification kuri Budget TV twari kumwe na Jaja kuva muri Rukundo TV Burundi akaba asanzwe afise na fashion yambika abantu keneye kubegwa mwavyumvise byose mugira hamwe mubahwe Imana ibahezagire cyane.